Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Ndabahaye ikaze aho mwoba muri hose. Turi kuwa gatanu ku itariki ya 29 Nyakanga 2023, tubazaniye amakuru avugwa cane muri politike hamwe n'ubutungane, tukaza kugera kandi mu gisata c'imigenere y'u Burundi n'amakungu. Iki gitondo rero ndaguhaye ikaze, turaza kugaruka kukuba Alain Guillaume Bunyoni yarekurwa. Ku munsi w'ejo rero yoba yaratakambiye ubutungane ko bwomutezurira kubera ingwara, ndetse yemera gutanga ingwati y'imiliyoni 300. Jo rero umutekano wari wakajijwe imbere y'ibohero rikuru rya Gitega, ariko ivyo yasavye tugiye kubirabira hamwe. Turaza kuraba ico amategeko avuga ku vya Alain Guillaume Bunyoni yoba yarasavye, ese hoba hari intumbero yo kumurekura. Ku munsi w'ejo mwijoro Yeremia Minani tavuga rumwe n'ubutegetsi yoba yarashize poste ku rubuga rwe rwa Facebook avuga ko amakuru akesha abegera Evariste Ndayishimiye avuga ko Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere yagiye kurekurwa vy'agateganyo nk'uko yabisavye. Irekurwa ryiwe rero ngo ryoba ribaye mu gihe rero abenshi bagiye babimenyeshwa. Muri zoba rero rigaragaje ng'ivyo abantu benshi bagiye bavuga agifatwa ngo nta migambi n'inguvu ubutungane bw'u Burundi ngo bufise bwo gukurikirana ku vyaha vyinshi yakoze kuva umugambwe CNDD-FDD ushitse ku butegetsi, bicafungiwe n'ingorane ziri hagati yiwe na Evariste Ndayishimiye zerekeye inyungu zabo bwite. Ndayishimiye rero ngaca yikora kuri bwa butungane bwiwe ngakabutegeka guta mu mvuto bari bashamiranye, ngo baraheza bamwagiriza ivyaha vy'irementanya, ivyaha vyo kuri ngo baravyihoza kuko yabikoranye n'abandi bagiye batandukanye, kandi ku rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni rushobora kugaragaramwo amabanga y'abategetsi bagiye bakomeye. Ivyo vyose turaza kubigarukako. Pacifique Ninahazwe nawe ku rubuga rwe rwa Facebook yoba yarashize ahabona mwihwezo wiwe, ngo navyo tuza kugaruka ko muri aya amakuru. Iyo niyo ngingo ya mbere tuza kwibandako. Ya kabiri, muraza kumenya ko ku munsi w'ejo inama nkeguza amateka yemeje abarundi 9 bagiye guserukira Burundi mu makungu canke abambasaderi 8 rero bazwi nk'abanywanyi ba CNDD-FDD, undi n'umusirikare yavuye muri FDD, 5 rero bahoze ari abashikiranganje muri leta ya Perezida Nkurunziza. Navyo mu kanya gato yitwaye bateguriye, muraza kubikurikira mu buryo ubwidonido. Ndagusaba rero kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda, ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza kuri imbonesha kure. Ndabahaye ikaze aho muherereye hose, mwaba mudukurikiye muri mu Burundi, mwaba muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Ndabakengurukiye cane kandi ndabahaye kaze. Ku munsi w'ejo amabarabara yose yaja kwibohero yari yacunzwe bikomeye. Abajejwe gucungera ibohero bari bongerejwe cane imbere y'ibohero rikuru rya Gitega. Bamwe mu bategetsi baciye mu gatondo, muri bo hakavugwa ko hoba harimwo umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona. Abantu benshi rero ntibari babonye uwo munsi udasanzwe kubera General Alain Guillaume Bunyoni yararamutse aja kuburana irya mbere nyuma y'amezi 5 hagaritswe muri Ndamukiza. Heze abavyifuza rero ngo bari barekuriwe kuja kumviriza, ariko nta muntu yari arekuriwe kwinjira afise telefone. Uwinjira wese babanza kumusaka. Bunyoni yasavye kurekurwa vy'agateganyo isaha 4 z'igitondo niho urubanza rwatanguye. Mu ntahe y'uwo munsi w'ejo Bunyoni yaburanye bijanye n'ingene afunzwe n'umushingwamanza biwe biyamirije cane uburyo bubi uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere afunzwe. General Bunyoni yamenyesheje abacamanza ko arembeje n'indwara ya diabete ya type D, ko naho yabandanije gufata imiti ingwara yo yabandanije gukomera. General Bunyoni yavuze ubwo bafise ko hashobora no gupfira mu munyororo. Hanamenyesha abacamanza kafungiye ku mukumba gato ka wenyene ugajwe imiryango 3 kandi yose ariko amagufuri. Yavuze ko hariho abapolisi 2 baguma bacunze kugira ntagira umuntu n'umwe yegera aho afungiwe. Ingwati y'imiliyoni 300 General Bunyoni yasavye ko bo murekura vy'agateganyo akaburana yidegembya. Yemeye ko yotanga ingwati y'imiliyoni 300 nk'ikimenyetso ko tazoca hunga ubutungane. Si ubwa mbere abategetsi basaba kurekurwa vy'agateganyo babanje gutanga ingwati y'amafaranga menshi.
Ese hoba hari intumbero yo kurekura Guillaume Bunyoni? Biragoye kumenya ko ivyo Bunyoni yasavye vyoba vyaraganiriweko nuko yabizanye gutyo. Co gitigiri c'imiliyoni amajana 3 yoba yacadukanye gute atawe bakivuganye. Bandi bagiye baratanga ingwate nk'izo vyaba vyaciye mu biganiro vyabereye ahandi na cane cane mu iperereza. Batanze bene izo ngwate benshi, manza zabo ntizasubiriye guhamagarwa, ntibigeze bezwa kandi ntibigeze bahanwa. Amafaranga yabo nayo ntiyigeze asubizwa, ntawuzi abaca bayarya ubundi yategerezwa kuguma abitswe n'ubutungane. Perezida Ndayishimiye yoba agiye kumvira impuhwe uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wiwe, yoba agiye kumva igisabo co gutezurira uwahoze amusengera nk'uko bigaragara ku masanamu agiye atandukanye. Hoba hariho amasezerano yabaye mu kinyegero, kugeza ubu nta kimenyetso kivyerekana. Tubabwire ko muri 2013 Maître Evrard Giswaswa yarekuwe abanje gutanga miliyoni amajana 250. Muri Ruheshi 2021 mudandaza Prosper Hakizimana batazira Gisiga asanzwe akorana n'ibihangange muri CNDD-FDD tanze ngwate miliyoni amajana 788 y'amarundi angana n'amadolari y'amanyamerika ibihumbi amajana 4 kugira arekurwe vy'agateganyo, aho yakurikiranwa ku rudandazwa rw'ibiyayura mutwe. Mushikiriza manza yasavye ko sentare itoha agaciro ico gusabo ca General Alain Guillaume Bunyoni, abacamanza bagiye kwiga ingingo ngo bazofata kuvyo umunyororo Alain Guillaume Bunyoni yoba aya arasavye. Nama nkenguzamateka ku munsi w'ejo yemeje abarundi 9 bagiye guserukira Burundi mu makungu canke abambasaderi b'u Burundi. 8 bazwi nk'abanywanyi ba CNDD-FDD, uwundi n'umusirikare yavuye muri FDD, batanu bahoze ari abashikiranganje muri leta ya Perezida Nkurunziza, harimo Edouard Nduwimana, Everine Butoyi, Annonciate Sendazirasa, Leontine Nzeyimana na Isabelle Ndahayo. Batatu bari bamaze kuba muri ayo mabanga. Ku ntwaro ya CNDD-FDD hari Jean Bosco Barege, Ernest Ndabashinze na Omar Ntezimbere. Ubundi rero ari umusirikare yakora mu buserukizi bw'u Burundi ya Addis Abeba muri Ethiopia ni Colonel Didas Ntureka. Ibihugu rero bazorengekwamwo ntibiratangazwa, tukaba tubifurije kurangura neza ayo mabanga bakirinda kuva abavangura abarundi mu bihugu bazoba barimwo, bakibuka no kurwanira umurundi. Ambasaderi b'u Burundi bari bagira kenshi mu byo bajejwe harimo kurwanira agateka ku murundi. Mu bihugu vyinshi mundi arahoterwa akabura gitabara, cyane cyane nk'abari mu bihugu vy'Abarabu, kandi abambasaderi ariho bari. Hari yindi nkuru igezweho muzobandanya no gukurikira. Ikiganiro c'inzego za leta cahora kiremeshwa n'abavugizi kigiye kuremeshwa n'abashikiranganje bwabo kwigenekezo rya 6 Gitugutu atagihindutse, kazobera ku kibuga c'umupira Ingoma kiri mu ntara ya Gitega. Ico kiganiro kikazoca kibiraraho ku maradiyo yose asamirana mu gihugu c'u Burundi. Ni integuza rero. Mwomenya kandi ko mu ntara ya Ngozi yoba ikiye kuronswa buramatari mushasha. Izina rya Desire Minani yarungitswe n'umukuru w'igihugu kugira yemezwe nk'ugiye gusubirira buramatari wa Ngozi. Manuel Ntaco Nsanze ryemejwe 100% n'inama nkenguza amateka. Igisigaye kwari uko hasegeka itegeko ry'umukuru w'igihugu buri mugena. Iyo nkuru rero nayo kizoba cose tukazokigaruka ko ku buryo burambuye. Hari byinshi bigiye bitandukanye rero vyandikwa mu bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi. Reka tugaruke rero kuri iyi inkuru yanditswe niki inyamakuru Yaga. Abigisha muri kaminuza y'u Burundi baragabisha ko bagiye kugira yegere kwigenekezo ya 28 ubwo hari ku munsi w'ejo. Abigisha muri kaminuza y'u Burundi bagabishije canke préavis de grève ko bagiye kugira yegere nkuko rero biri mu itangazo basohoye. Imvu yatumye bafata iyo ngingo no kubera ko leta ibaharaniye imishahara yo mu kwezi kw'indwi k'umunani no kucenda turimo. Ngingo rero yafashwe nyuma yaho abo bigisha bose bagize inama ejo haheze igenekezo ya 27 Nyakanga 2023 bahisemwe yegere y'imisi 6 mu kurindira ko leta itorera inyishu ikibazo cabo, nkuko rero ubwabo buba barabitangaje. Hari uwagize ati ngabo bose banshakira inabi ico gihe ngo narababariye. Nitwa Sudi ndi ku mugongo mba ku mutumba Mukone mu ntara ya Muyinga, mfise imyaka 69. Magome yo mu 1993 nari umukuru w'umutumba aho biciye Perezida Ndadaye. Abasoda baciye baza kuturondera
abakuru b'imitumba ngo batwice. Ico gihe Buramatari yaduhanuye ko tutorara muhira duca tuja kurara mw'ishamba, bukeye niho natangura kubaza ko atawobazi inzira ijana muri Tanzania. Bamwe muri twebwe bari bahazi, tuja dufata urugendo duhungirayo. Nyuma y'amezi abiri naciye nsubira gutaha i Muyinga. Ngarutse abasanze sheke barashatse kunyica, duhuye ndiko ndirenganira kwibarabara, ariko ico gihe narirutse ndabasiga nca nshikira kwa musitanteri w'ico gihe ndamwiganire bimbaye ko n'umuyosoda mucungereye aca antabara. Musitanteri aboneraho akaryo ko kubaha agasopo. Ikindi gihe rero baraje no kuntera mw'ijoro, ico gihe bantwaye bitari bike, ariko njeho ntibandonse kuko ntari naraye aho. Bukeye naciye nitwara kwa konsiye mbona gukirukwa. Abo bose banshakira inabi. Ico gihe narababariye, kuno munsi turavugana neza tugasangira ko tubana mu mahoro, ngo biramfasha kwibagira kahise. Mpora nibwira nti kumbure barahenzwe ngo bakora ivyo batazi. Munakunga abavyeyi bahora bosha abana babo babwira uyu canke uriya n'umwanzi ari ibijuju, kuko haba umuhutu yaragize nabi n'umututsi yaragira nabi, akaba ari intahe y'umwe yoba yarashikirije. Zino ngenzi ziva mu Busuwise ngo zirahunda amashi vyiza zasanze i Burundi. Tubanze twibukanye ku itariki ya 27 Nyakanga yari umunsi wahariwe igisata c'ingenzi. Reka dusomeshe yo mpiki yago umwanditsi wayaga yagiranye n'ingenzi ziva mu gihugu c'Ubusuwisi aho zatembera Burundi zigahimbarwa n'ivyiza zahasanze. Hari ingenzi rero yabajije ati mwabonye gute igihugu c'u Burundi n'abarundi? Ati twaje tutazi Uburundi, dushitse twarabonye imisozi myiza, imfungurwa ziryoshe ndetse n'abantu bafise umutima wo kwakirana neza. Umunyamakuru wayaga yarabajije ati ni igiki mwakunze kurusha ibindi aho mwatembere? Iyo ngenzi rero yoba yaramwishuye ngo ingoma zo mu Gishora baratangajwe n'ubukomezi bw'abatimbo bikorera ingoma zipima hafi ibiro 80 bakongera bakazivugiriza ku mutwe. Umunyamakuru yaga yoba yarabajije intambamyi zoba zarashikiye izo ngenzi. Ingenzi rero nayo yishura iti nta vyera, ati hari amabarabara twaciyemo yaturuhije kubera ameze nabi, umushoferi ahubwo yubahwe. Niko rero abo boba barashikirije. Kindi mwomenya kandi tugarutse ku nkuru twigeze gushikiriza, kugura itike y'indege mu mashiramwe yose ubu ni mu madolari, n'amashiramwe asanzwe adandaza amatike y'indege mu Burundi yatangaje ko kuva ku igenekezo 27 Nyakanga 2025 amatike yose agiye kuza agurwa mu madolari. Mishiramwe Brussels Airlines, Pierre Claver Rwasa n'umuyobozi waryo yavuze ko kuronka amadolari ngiga ku makonti yabo bibagora. Akaba yarasiguye ati dusanzwe turishiramwe mpuzamakungu rikorera urudandazwa ngaha mu Burundi, turiko turarihe ivyo dukoresha canke dépense biratworohera, ariko hageze ko dushira amafaranga yasigaye ku makonti yacu biratugora cane. Bandanije avuga ko biteze ko abakiriya babo bahora baronka bagiye kugabanuka kubera ushobora kubura amadolari, ariko ngo nabo nta kundi babona botorera umuti ico kibazo. Bakengurukiye cyane banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri imbonesha kure. Ndabasaba kugira ntimuze gucikwa n'andi yose tuza kubagezaho kuri uyu munsi wa gatanu kwigenekezo rya 24 Nyakanga 2023. Imana ibahezagire.